Miss Burundi from USA umwigeme adukwizina rya Amerien Yope niwe mwigeme rovuga yuko yaraye ahiswemo kugira ngo abe Miss Burundi from USA ari kumwe na Don Bright umurimvyi w'umurundi no kubwira yuko afise impano idasanzwe umurimvyi no kubwira yuko akunze gukora n'amakorabo agiye atandukanye niwe barebegukanye ihiganwa ryorganijwe na Dicobu Music Award 2020 nihiganwa no kubwira yuko abantu benshi bari biteganye igishika ahari ku munsi wa gatandatu ahari wo munsi no kubwira yuko yari finale muri ico gihugu aho twaraye tumenye bukeye haho mu gatondo aho twamenye rero abantu begukanye iryo higanwa n'umwigeme no kubwira yuko ari mwiza cyane ugerageje kuraba ubwiza bwiwe reka mvuga ati yarakwiye kwegukana iryo higanwa n'umwigeme rero azukwizina rya Amerien Yope ugiye kuraba n'umwigeme kabisa afise uburanga kabisa no kubwira yuko akwiye kuba umumisi w'umurundi muri ico gihugu hari ku munsi rero wa Mungu aho benshi bari biteganye igishika inyishu cyangwa se resultat yavuye muri iyo competition novuga yuko benshi rero bari bafise igishika cyo kugira ngo bamenye mbega ninde aza kuba wa mbere mbega abiza kugenda gute twabashije kumenya yuko uwo mwigeme ari we yatwaye ikamba rya nyampinga w'umurundi muri ico gihugu ca Amerika Don Bright nawe niwe no kubwira yuko yatwaye agashimwe mu barimvyi b'abarundi bimwe bita aba diaspora bakaba rero bahawe ubushimwe no vuga yuko ubushimwe bwaciye mu maso y'abantu ubushimwe bwaciye ku ma media agiye atandukanye urabizi yuko bagaragaje ubushimwe bazobahereza n'amamodoka no vuga yuko azimvye cyane ugerageje kuraba amamodoka dufise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugerageje kuraba n'ubushimwe bahaye abo bantu ni imodoka zitangaje ni imodoka azizimvye cyane nimba ukurikirana entertainment barabivuze abashoye kuorganiza iryo higanwa barerekana imodoka bazoha umumisi bazoha n'umuririmbyi yitwaye neza cyane ni imodoka rero bagerageje kwanaliza baravuga yuko ari imodoka zizimvye cyane aho berekanye yuko ari imodoka ushobora kwasa uri mu nzu turazi yuko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyo ufise imodoka kugira uyatse kenshi ukunda kuba uyegereye bisaba kwinjiramo kugira ushobore kwasa imodoka ariko rero izo modoka bashoboye gutanga ko ubushimwe bahaye Miss wacu muri ico gihugu ca USA cyangwa se imodoka bahaye Don Bright ni imodoka zihenze cyane nkuko nabo nyene bagiye barabyitangariza ni imodoka rero ushobora kwatsa uri mu nzu utiriwe urayikora ko nkajya imvura iri kiragwa ugashobora kwasa imodoka uri mu nzu wewe ugasoka gusa uhita winjira uhita witwarira imodoka yawe ni imodoka rero zihenze cyane ugiye kuraba amafaranga zaguzwe izo modoka ni imodoka zihenze cyane s'il vous plaît bakunzi ba Roy TV ni imodoka zizimbye cyane ndatangura rero imodoka yahawe umuririmbyi azi ku izina rya Don Bright ni imodoka izwi ku izina rya Nissan logo ni imodoka rero kuraba igugwa imiliyoni 80 z'amarundi n'ayandi ageretse ko hejuru mu madolari naho igugwa 26700 dolari ugiye kumva ayo mafaranga rero na mafaranga menshi cyane bayagwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga yuko woca ukira cyane urumva rero imodoka yashoboye guhabwa uwo muririmbyi w'umurundi yitwaye neza mu 2022 novuga yuko ni imodoka ishimishije cyane kandi ni imodoka ihenze cyane imodoka izimbye cyane sana ni Don Bright rero yaraye yegukanye iryo higanwa ryabereye muri Memphis Tennessee ni Don Bright rero yaraye ahawe iyo modoka novuga yuko izimbye cyane ifise valeur nini cyane isanzwe igugwa n'amahera menshi cyane isanzwe ikozwe ku buhinga bugezweho bimwe bita technology ni Don Bright rero yagaragaje ibyishimo bidasanzwe ku kiganiro yatanze ku banyamakuru bari muri ico gihugu yaravuze aravuga yuko kabisa yishimiye gutsindira iryo higanwa ni mugihe tuzi yuko iyo babiri baburanye hatsinda umwe ni Don Bright rero yagaragaje ibyishimo ari muri iyo modoka yaraye ahawe ko agashimwe kubera ari we muririmbyi novuga yuko yitwaye neza gusumbya abandi reka tumukeze rero nka Roy TV tumubwira ati kabisa big up sana brother big up sana imbere ni heza ukomeze nejo utware ubundi bushimwe bugiye butandukanye umwigeme nawe novuga yuko
yuko yaraye atwaye ihiganwa rya Miss Burundi from USA. Ni umwigeme mwiza vraiment ugiye kuraba abantu bakunda abakobwa rero uca usanga ari so ni umwigeme ugiye kuraba mu maso kabisa, afise ubwiza butangaje, afise ubwiza atari bumwe bwo guhiga. Tumenyereye abigeme benshi bahiga ubwiza ugasanga bisiga amafondote ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ugerageje kuraba umwigeme yaraye atwaye ihiganwa rya nyampinga muri ico gihugu ca Amerika. Ni umwigeme no kubwira yuko afise ubwiza andemanwa. Reka tumukeza nawe tumubwira ati congrats kuba watwaye ikamba rya nyampinga kuva mu gihugu ca Amerika. Big up sana Miss Burundi from USA. Ni umwigeme rero azi ku izina rya Emerian Yope. Besi batangiye kugira amakritike bavuga ati mbega yoba ari umukongomani canke n'umurundi. Reka ndakubwira yuko rero ni umwigeme wo murundi kabisa yaraye atwaye ihiganwa rya nyampinga kuva mu gihugu cha Amerika. Ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bisaba energy, ni ibintu bisaba kwitegurira cyane. Reka rero nawe ndakubwire agashimwe cyangwa se imodoka nawe nyene yaraye ahawe agaciro ifise. Ni Miss Burundi rero muri ico gihugu ca Amerika, novuga yuko yahawe imodoka nawe nyene ugiye kuraba. Ni imodoka izimbye cyane, ugerageje kuraba imodoka twe tubona ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni imodoka ihenze cyane, imodoka ndakubwira yuko aho wicaye hose bayiguhaye, no kubwira yuko worara utambaye impuzu, worara ucuramye, worara abantu utameze ukuntu. Ni imodoka no kubwira yuko rero izimbye cyane. Ni imodoka igugwa amadolari. Ni imodoka rero ifise agaciro k'amadolari ibihumbi 28. Urumva yuko uyashize mu marundi na mafaranga menshi cyane kabisa. Ndakubwira yuko bayaguhaye ndibaza wocufa kabisa, uri umuntu wo mu boss cyane. Ni mugihe tumenyere nga mu Burundi tumenyereye imodoka zisanzwe zitandukanye, ariko ugiye kuraba imodoka batanze ko ubushimwe. Ni imodoka vraiment zifise valere. Novuga yuko abamisi bacu batabahenze ahubwo babahaye agaciro. Ni higanwa rero kabisa ryari ryorganije neza kandi ryarindiranye igishika. Ni higanwa no kubwira yuko ryari giteguriwe neza cyane, haba ku ruhande rw'abigeme, haba no ku ruhande rw'abaririmbyi baba diaspora ariko b'abarundi. Ni higanwa rero no kubwira yuko ryari ryorganije neza kabisa. Tunashimira ishirahamwe ryashoboye kuorganiza iryo higanwa kugira ngo tumenye umumisi w'umurundi muri ico gihugu, tumenye best diaspora muri ico gihugu nyene. Ni higanwa rero ryarayiriheze. Ni higanwa no kubwira yuko abantu bose bishimiye kubona Miss Burundi muri ico gihugu ca Amerika, no kubona best diaspora muri ico gihugu nyene ca Amerika. Ni Don Bright no kubwira yuko rero yakoranye indirimbo nyinshi n'abarivyo bagiye batandukanye kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Turazi ko yakoranye indirimbo na Sochomora. Sochomora nawe ni umuririmbyi mu Rwanda, no kubwira yuko afise izina ridasanzwe, afise amateka yakoze. Tunamubwira ati rero big up sana, congrats kugashimwe waraye uhawe kabisa mze. Ndakubwira yuko warugakwiye. Nisira hamwe rero Dicobu yaraye yorganije iryo higanwa ryabereye muri ico gihugu ca Amerika. Ni higanwa rero kugira yuko ryarimwo abigeme bagiye batandukanye ariko b'abarundi ariko barizwa muri ico gihugu nyene. Ni higanwa ryarimwo umwigeme azi ku izina rya Claire Kanyana. Ni higanwa ryarimwo uwundi mwigeme azi ku izina rya Vivia Sinzogiheba. Ni higanwa ryarimwo uwundi mwigeme azi ku izina rya Elina Niyimpaye. Ni higanwa ryarimwo umwigeme azi ku izina rya Emerian Yope. Ni higanwa ryarimwo umwigeme kandi azi ku izina rya Jacqueline Mahombi. Ni higanwa kandi ryarimwo umwigeme azi ku izina rya Leya Ndayishimiye. Ni higanwa kandi ryarimwo uwundi mwigeme mwiza cyane azi ku izina rya Georgetta Niyibigira. Ni higanwa kandi ryarimwo uwundi mwigeme mwiza cyane, no kubwira yuko ari mwiza cyane azi ku izina rya Joyeuse niyo kwizera. Ni higanwa kandi ryarimwo umwigeme w'umurundi mwiza cyane azi ku izina rya Imani Esteria. Ni higanwa ndakubwira yuko ryari ryorganije neza cyane. Tunashimira Dicobu Music Award 2020. Twizera yuko no mu mwaka uza bazotuzanira irindi higanwa kugira ngo tumenye uzosubirira umwigeme mwiza cyane w'umurundi ari muri ico gihugu nyene. Ni Don Bright rero ahabwa agashimwe aho yarari imbere n'umuririmbyi azi ku izina rya Nziza Desire, aho ubona yuko bari barendiriye
inyishu ya nyuma kugira ngo bamenye mbega ninde yegukanye agashimwe, ninde yegukanye imodoka izimbye cyane. No kubwira yuko izimbye cyane, imodoka ifise agaciro kanini ya cyane, imodoka igugwa amafaranga menshi cyane. Ni Don Bright rero yarahagaze imbere y'abajiri ari kumwe n'umurimvyi w'umurundi nawe nyene novuga yuko yakoze amateka menshi mu muziki wa plus 257 azi kwizina rya Nziza Desire. Aho rero ubona yuko habaye ibitangaza bidasanzwe. Ni Don Bright rero bamaze kumusoma kabisa, bavuze yuko ari we yegukanye ihiganwa, aho yakubise bimwe bita amashiti imbere y'abajiri kabisa, yerekana umunezero udasanzwe agize kuba atsindiye imodoka ihenze cyane. Tunamubwira ati big up sana. Ni mu gihe rero hareze igihe gitoya hatowe umwigeme mwiza cyane, Miss Burundi gahanyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ari we mwigeme novuga yuko ari mwiza cyane, niwe mwigeme yahiswemwo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo abe nyampinga w'u Burundi gahanyene mu Burundi. Tunamukeza ahari hose, tunamubwira ati big up sana. Ni umwigeme rero yahuye n'ingaruka nyinshi cyane, aho beshi batangiye kumukritika bavuga amajambo menshi, ariko rero ntivyamuciye intege. Ni umwigeme ugiye kuraba ibikorwa ariko arakora nka nyampinga w'u Burundi. Ni umwigeme no kubwira yuko ariko arakora neza abivanye nuko abantu bamuvuga, ariko wewe novuga yuko atacitse intege, ahubwo yaberetse ibikorwa, yashize ibikorwa imbere. Ni mu gihe tuzi yuko na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aduhimiriza gushira ibikorwa imbere. Ni nyampinga rero w'umurundi cyangwa se Miss Burundi 2022, aho ari ku kivi ariko arakora kabisa ibikorwa bimeze cyane. Tunamukeza nka Miss Burundi 2022 kugira ngo akomeze koroherwa, akomeze gukora ibikorwa byiza bitoshimwa na bose. Yes, ni higanwa rero ryarimo abaririmbyi b'abarundi basanzwe bakorera umuziki hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi, bimwe twita aba diaspora. Ni higanwa rero ryarimo umuririmbyi w'umurundi azwi ku izina rya Don Bright. Umuririmbyi no kubwira ko ari talented, afise impano idasanzwe, yarimbye indirimbo kabisa utegerezwa kuyikunda agwanka wemera abivanye n'imyandikire yiwe aba yakoresheje mu ndirimbo ziwe. Ni umuririmbyi rero nawe nyene yari muri iryo higanwa azwi ku izina rya Nziza Desire. Umuririmbyi yakoze amateka menshi mu muziki wa 2-5 ndibaza umuntu azi entertainment cyane bavuze Nziza Desire ucumenya ibigwi yakoze mu muziki wa plus 257. Ni higanwa ryarimo uwundi muririmbyi azwi ku izina rya Daddy Face. Daddy Face nawe ni umuririmbyi no kubwira yuko atoroshe, afise impano nawe nyene idasanzwe. Ugiye kuraba indirimbo ziwe asanzwe akora, n'indirimbo ziba zirimo ubuhinga bugiye butandukanye. Ni higanwa kandi ryarimo umuririmbyi azwi ku izina rya 10 HP. Ni umuririmbyi nawe nyene no kubwira yuko ari talented, afise impano idasanzwe. Ni mgihe tuzi yuko abaririmbyi b'abarundi ari abaririmbyi no kubwira yuko bafise impano. Ni umuririmbyi rero nawe nyene yari muri iryo higanwa, umuririmbyi tumenyere ku ndirimbo nyinshi. Ni umuririmbyi akunze gukora amakorabo agiye atandukanye, umuririmbyi akunze gufasha abaririmbyi bagiye batandukanye, baba abakizamuka baba n'abaririmbyi bakomakomeye. Ni umuririmbyi azwi ku izina rya MT number 1. ndibaza mvuze MT number 1 uca wumva ibigwi yakoze mu muziki wa plus 257. Ni higanwa kandi ryarimo umusore w'umuririmbyi w'umurundi azwi ku izina rya Dcash. Nawe nyene ni umuririmbyi atoroshe, afise impano idasanzwe. Urumva yuko ni higanwa ryarimo abaririmbyi b'ibicocoro, abaririmbyi bafise impano zigiye zitandukanye. Ni higanwa kandi ryarimo umusore w'umuririmbyi azwi ku izina ya Kokoda nawe nyene ni umuririmbyi afise impano idasanzwe, umuririmbyi w'umurundi asanzwe akorera umuziki hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Harimo n'umuririmbyi azwi ku izina rya Young Speed. Ni higanwa rero ryarimo umuririmbyi w'umurundi nawe nyene asanzwe akorera umuziki hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi azwi ku izina rya Young Speed. Nawe ni umuririmbyi novuga yuko ariko arakora neza, ariko aratuma ibendera ry'igihugu riduzwa mu bihugu bigize isi. Harimo n'undi muririmbyi azwi ku izina rya MMA. Ni umuririmbyi nawe nyene no kubwira yuko ari talented, afise impano idasanzwe. Urumva yuko ryari higanwa ryarimo abaririmbyi bakoze umuziki w'u Burundi
Burundi bariko baraduza ibendera ry'igihugu cacu c'u Burundi hanze y'igihugu biciye mu muziki wa plus 257 muri entertainment ya plus 257. Urumva yuko rero ni higanwa ritari ryoroshe na gatoya kugira ngo ushobore gutsinda. Urumva yuko ari ibintu byasaba imbaraga nyinshi cyane. Yes, yani Mr Radio kuri mikoro ya Roy TV ndakubwira ati kora subscribe kugira ngo uzurabona professional interview nta handi ni kuri Roy TV. Yani Mr Radio kuri mikoro ya Roy TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao Mr Radio. We love you so much. Roy TV, subscribe. We love you so much. Peace.